yavuze ko La Liga ibandanya nyuma yuko bamaze yagira bandanya iratanguye bamaze umwanya utari muto bandanya presque indwi zigera kuri zibiri birukanga nyuma y'umugabo yitwa kurondera Nico Williams kwa Barcelona na impact vyogira muri resultat nimba Barcelona gutsinda ifise equipe nziza baratsinda Bilbao impact iraboneka kandi teo go bwana Azad Romasa erega match hano deja mu mitwe yariyo Nico Williams Lamine Yamal gusumba Barcelona Bilbao sinzi ko mubibona iki kiraza kuba gihagaze hanini kuri performance zabo mvago bagaragaje muri Euro sivyo cyane kuko tugiye kura muri kahise kabo Sparo premier match bahuye mugabo ni match ariko no musiri ya mbere bahuye bafisa no mazina bafisa no munsi mugabo ni match sanzwe nkuko bahuye mu mwaka weze abasore bose bari muri equipe FC Barcelona sivyo bisobanura ko rero igituma je mvuga nti impact kwa Barcelona kumva ko uno munsi bategura match ya Bilbao gusumba uko bigeze kwitegura iyo muri kahise kabo ngo Nico Williams kuri Flick nabonye imyiteguro yiwiwe nova ngo na nova gute na mentale yiwiwe Flick yatanguye muri Rega eSports uko akinye match ya Valence intention zanye muri match ya Valence arinjira muri match ya Bilbao avuga ati match ya mbere ngiye ukina imbere y'abafana ba FC Barcelona nivyo barakinye nvuga finale ya Joan Gamper bayitakanje imbere ya Monaco bari imbere y'abakunzi Barcelona kuri umunsi gukina match ya Bilbao imbere y'abakunzi ba Barcelona bishora gutuma Barcelona batarana neza mu gihe Flick yo itakaza kandi imbere y'abakunzi bayo gusumba uko jana kuva match kuyagaze kunuzanya kuri mercato ya Barcelona cyangwa se kuko Barcelona bamva ngo baronde Nico Williams uno munsi Barcelona bafise ideni ry'abakunzi babo nko Madrid twavuze ko bafise ideni ry'abakunzi babo sivyo match ya mbere do saison bakinye kuri Estadio Montjuic bayitakaje imbere y'umugwi wa AS Monaco muri trophée bitunganirije y'umurejande wabo nka Joan Gamper bisobanura ko nimba waratakaje imbere ya Monaco ukajuja kwa Valence ugatukura amanota 3 ukacuza kugura na Bilbao equipe nziza style de jeu zitandukanye sivyo ukayakira muhira ugasura ko rikosa ryo gutsindwa kuri Flick biraza kuba bitera amakinga abafana Barcelona mu nyubako zawe gusumba uko bovuga ngo hari impact kuri mercato attention no muhiraragoye iteje kubivuga neza hari pressure twavuze Madrid bariko ariko attention na Barcelona Flick ça fait longtemps dakinira Estadio Montjuic mugabo yaragarutse kuri match ya Joan Gamper ibirori burya byarabishe sinzi ko abantu babibona ibirori byarabishe ibirori vyitavye abatatumiwe ibirori no byatasha abavumvyi benshi baraje babigira ivyabo rero uno munsi kuri equipe FC Barcelona bagiye ko bakina na equipe ya Athletic Bilbao tugaruke gato kuko ino saga ya Nico Williams muri Barcelona irafisana hure na n'urukino mugabo tuanze tugaruke gato ku kintu ciswe uguhangana kwagiye kuribonekeza mu minsi yeze hagati ya Barcelona na equipe ya Bilbao parce que ugiye kurabona munsi twarabivuze ino ni equipe yatangujwe n'abagabo b'abongereza hariya mu basket ntukina utavukayo ikindi Bilbao bwa mbere kina nka equipe ivuye ahandi hano mu kindi gihugu atari muri Espagne parce que ino pays basket cyangwa se akano gace k'aba basket kari hagati na hagati y'igihugu cya Espagne n'igihugu cyo Faransa sinzi ko muzamubona ko aba basket benshi bafite amazina wanashima y'Igifaransa benshi bafite tendance yo kuba bumva umengana abafaransa nubwo rimwe na rimwe bisanga muri equipe nationale ya Espagne Emerick Laporte Robinho Norma Martin Zubimendi n'abandi bagiye batandukanye tuvuze aba basket nimwumve mvuze wo kwa Bilbao n'uwo kwa Sociedad bose n'aba basket parce que ari na Sociedad nibarizwa rero kumva ko equipe isa nivuye mu kindi gihugu mugabo iri muri La Liga yigaruriwe na Barcelona Real Madrid nimbiri kiraronga inguvu muri no myaka yeze zo kumva yuko rivaliza na Barcelona c'est le moment yo kurivaliza
parce que uno musi iraba resultat y'inkino zino cha zitanu zeruka kwa zibahuza Barcelona iborohewe mu nkino zishika kuri 5 ya equipe ya Bilbao yabatsinze rimwe banganya rimwe Barcelona itsinda 3 hari rukino banganije muri 5 Barcelona yatsinze kangahe yatsinze 3 voilà Bilbao batsinda rimwe 1-0 defo aho novuga ngo Bilbao barayitsinze bakayekraza ni 4-0 ni 4-0 hari ya 23 octobre 2022 nuvuga ngo ugwaviriwe ruka kubonekamo resultat remeye c'était mwaka weze muri Coupe du Roi en faveur yande ya Bilbao bitsindo 4-2 mugeno vuga ngo kuri La Liga bace basubira San Mamés bagira usa kubundi uno musi ikintu Bilbao ifise mu mutwe Igiye ruka kuri Estadio Montjuic yatsindiwe yo kimwe kubusa mugabo kandi equipe uno musi nta morale yari ifise nk'iyi ifise uno musi sisiko mona Bilbao uno musi ari ubuntu ari ukuntu na president wasigaye akubwira ati twe twubatse projet twongera kontra Oscar de Marcos kapiteni twongera kontra equipe yari givize ba Depay na ba Dembele na ba Aubameyang batsinda Bilbao twongera kontra Nico Williams twongera kontra Simoni umunyegori wabo na Simoni bataza ko afise no weekend badafise ko yagize ikibazo cy'imvune bisigura ngo uno musi nimba president akubwira ati twubatse projet capable yo gutunga umuntu nka Nico de l'autre part batanze message ati nous sommes capables natwe yo kugwanira ivyo mwe mwogwanira niko kuguma kwa Bilbao ni façon ni projet iri convaincre kwa Bilbao canke se yawe na equipe murondera itameze neza si projet iri convaincre kwa Bilbao mugabo Bilbao niburi buri ariyo projet niburi buri ariyo projet urabona dufate izi projet z'imigwi ibigurisha kwera yuko itoshkana umukinyi ku gikombe baba fise projet zibiri zitandukanye gute dufate akaronka Borussia Dortmund biroroshe ko umukinyi explosive zimwe muganiye neza iramugwa mugabo ari zindi equipe kugira ati nta projet mfise mugabo mukinda mutunga deza cyane turuaza pour question yo ko ndategura uwundi ariko nawe nze ndamugurishe menshi paraporo yayo nariko mugurisha muri saison wa Explosive ino ni question yo kwevita kugurisha ama flop sinzi ko mona philosophy z'imigwi ibiri ziratandukanye Dortmund ngo mukinya akaba flop birakuraba mugabo no munsi ari zindi equipe yaje nka Bilbao jenga gumukinyi amaze saison imwe yitwa kari Otop akaba flop wawe ni esheke kuri Bilbao kuko Bilbao bino bintu byo kudandaza chaque saison sivyimenyeye mugabo uravye abo yatanze no munsi yatanze bake mugabo babaye beza kandi yabatanze ku mafaranga menshi iyo mvirano hayigeze kuvanda Herrera hava Kepa Zabaraga have Nico Martinez nubwo yagiye ari agent libre mugabo yagiye ari ku rwego rwiza ibazano have America Rapport kandi abo bose ugiye kuraba nta muntu numwe yavuye muri Bilbao kuri saison yo ya mbere niho Kepa yaravuzwe nka saison zine zitanu kwa Madrid akiri kwa Bilbao Rapport yaravuzwe kenshi mu migwi komakome akiri kwa Bilbao bivuze ngo philosophy ya Bilbao no munsi bisanga bagomba kugwana mugabo philosophy yonyene basanga canke avantage canke mayeri bisanga bokoresha na yuko bakubwira ngo wowe uri Nico raba na Unai Simon umunyegori mwiza muri equipe nationale twaramwongeye amasezerano kandi yaravyemeye wowe uri Nico raba na Oscar de Marcos kapiteni wawe ari cari ngaha ti rero raba na bagenza we twagiye turagurisha babaye ibihangange baritonze birakunda turagira gute tubagurisha bari Otop ifo evite kugenda ujanya kangonongoro cyangwa ujanye imivumo mugabo ivyo nivyo nshaka uno munsi usigurire ese iyo FC Barcelona iza muri transfer ya Nico ifisi igikenewe cyose na binogo vya fair play finance barimo bari capable yo kumwandikisha bari capable yo kumvikana niko bagahuriza gati kugira bamuhembe bari capable yo kubonwa yo kura close yiwe iyi match giye kubamwo turetse na tension ese Bilbao yari gupropose contre yari fisi vyo propose ne kugira ngo mugumane reka cyo tugaruka honye nedi no musi Bilbao kuri niko batawe na Barcelona itameze neza mu buryo financier ivyo nimeze neza mugabo din par yarabayemo na impact ya Bilbao ubwayo ndetse na famille y'umwana Bilbao reka dufata karoro yedi gato impact ya Bilbao kuri niko yabaye nuko Bilbao fise ni familia nta project hararuiga zona bandika ngo hariho project Bilbao nenda kubaza nimba ari project ko Bilbao bavuga ko mugeni katasinye muri Barcelona bamwongira amasezerano reka bamwongira amasezerano navyise iritarenga no itari ngata basi kongereza amasezerano attention kongereza amasezerano muri equipe na mercato yaheze kongereza amasezerano ni sa mercato rero kiniko nagaruka ko Edinike twaje bakinyi Barcelona kenshi birondera peu importe equipe irimo amateka avuga ko clause liberatoire iragugwa sivyo kandi clause liberatoire amafaranga yaguze Dani Olmo yari kugura Nico ndabeshe
nukuvuga ngo umukinyi wubwiwe le fait que atatanze inyishu yo kumva yuko yoja kwa Barcelona canke ntajeyo harabaye bwa mbere kuremerwa na famille mugabo Bilbao ikabivyaza umusa ko Bilbao ravuga ati tukayaga mu buryo buri direct na Nico biragoye il faut s'appuyer sur la famille yo iri reconnaître ivyo twakoreye uyu mujyana ya famille kugira ngo bikunde badufashe Nico Williams bo bakoreje amahero kuvuga ngo ni projet San Mamés turakina finale Europa League dushobora gushika n'ibindi ayo n'amanyanga ku bwanje mugabo umusore suko Barcelona itari gushobora kumugura ijana kwijana harabayemo na pare yiwiwe na famille yiwe yo kumva ngo ndi convaincre kambanze ngume kwa Bilbao cyangwa shoko yari hano ibindi ahabwa buno burore bwa bano batashotse basohoka kandi bari beza din pari yataremegwa naho tugaruke kuri Nico eske uno musaba Kenya twabonye binjya kwa Madrid cyangwa kwa Barcelona naho twabonye abakinyi bapushinga Kaya Robert Lewandowski erega gupushinga fata Kaya Robert Lewandowski erega gupushinga bicika ryari mu equipe ukeneye kujamo iri omezire yo gutanga vyose muga equipe ufise itashaka irikigena inaniza mu kugira ngo ikurekure uno n'umustar urapushinga uno n'umustar magamo niyo pushinga FC Barcelona reka ndagwa karuriro karizo condition zifise rindira turameranye yuko ayo Nico yaguzwe nako yari kugugwa afisa ahuriye na ya Daniel peut-être barigura nibazo byo kumwarujisa n'ibindi bigiye bitandukanye nkuko Daniel mu byashitse yabaye mugabo attention wibuke ngo Barcelona no munsi barujisiye Inigo Martinez ko aribo bakeneye cyane gusumba Daniel ngo de l'autre côté byari gushoboka ko iyo Afrika asaba ko batangura Orm imbere ya Inigo batangura kwa Rogislande Daniel nivyo niko transfer yari kubiremeye mugabo mvuze ikintu cyo gupushinga abantu batahurike nimba Robert Lewandowski yaravuze ngo jewe ni miliyoni 40 kuri Cross Liberatoire no munsi ndifuza kuva kwa Bayern nkaja kwa Barcelona Bayern kavuga ati ntiharagera ko tukurekura mugabo izo nguvu ziwe yarazerekanye Prince werekana inguvu rero zo ko wifuza umugwi nivyo bien sûr utegerezwa kugwa muri esheke nk'umukinyi parce que ama contrat bazoguha hari ibintu utazoreklama bazoca bakujyamira ariko kandi nk'umukinyi yifuza gukina umupira ijana kwijana afise urukundo kuri FC Barcelona nemeza ko Din Pare yarafise akantu nawe yari gupushinga kuri yari gukora ko kujanye no gupushinga avuga ati bien sûr je suis à Bilbao je vais sortir apushinga ne Bilbao erega transfer ya Nico ntiyabohewe kwa Bilbao yabohewe kwa Barcelona ariko kandi Bilbao bafise mu ruhara kombo na mvu jewe numva ico kintu ugomba gucire urazi gituma Bilbao bafise mu ruhara none kubera iki Bilbao reka dufate karoro dufate nka Daniel Mo ariko Bilbao barasanze umuryango haro ngo bafashe konveka Nico rega ngo uraba Bilbao baransa nibiyago bona Barcelona Barcelona Bilbao yavuze ngo close niyi Barcelona ya muri liga yavuga ngo turayibata erega close nibiyago nako nta biyago sivyo uyigura ryari rero close wumvikanye n'umukinyi tu sur la table magaje ni byari bwabe rinde gato ni bwabe hagati ya Barcelona na Nico niyo turi umukinyi nzogwemba yanzogwa kontringa no kwiki no equipe yawe udashaka kurekura akagwa siyana ati genda shaka gusohoka nimba ivyo wamaye ndavyemejana kwijana tero ayo miliyoni tereke ku meza sivyo yego una museka dufata karuriro est-ce que Barcelona ubundi yari kwipermeta nubwo yari kwivisa amahero no muzi yari kwipermeta gutereka miliyoni 58 ku meza ata wi ya Nico Williams baronze erega ibiwa byose byavuze Nico Williams already wi ashobora kuba yabwiye ego Barcelona mugabo karondera yabibwiye ego amakuru agaca soka kandi ubona ko meme no witwa Felix Tianta agent wiwe atigeza tsanga inyishu iri direct ayede kamubwira ati byo mwadu propose yo contract twayemeye canke ntitwayemeye ibinibi Din Pare nimba naje gutatanza inyishu erego no musi mbere aziko Felix Tianta ashira kuba yarabeshwe na Barcelona na Yohane Laporta baganiye kuri interesse y'umukinyi mugabo Barcelona itigeze yereka Felix Tianta eske birakuna ivyo tuko turakwemerera aho rero niyo bica bigaruka Edi umukinyi akeneye iki nkeneye kontrimezo uko imeze kuno mwebwe Barcelona ivyo mu mpaye jewe nka agent wa Nico yifuza ibi mwebwe paraporo ivyo mu mpaye murasabwa kongera mwibi iyo nyishu nigeze iboneka de l'autre côté bisigura ngo Nico Williams hari cyo yategerezwa basi gutangaza kugira ngo Barcelona yonyene yikure mu mahiganwa ivuga ati twebwe kontra Nico akeneye nituri amezi yo kuyimo twebwe amafaranga ya Bilbao nituri amezi yo kuyamo mugabo nimba hatigeze haba nemera ko Barcelona nivyo byarafiri wabo kwera ibibazo by'uburyo mugabo na Nico Williams haragace gatoyi gato mugabo umve yategereza gukora ngo isange Barcelona ariko kandi gakenewe gato mugabo umve ko katigeze agira impact nk'iyo Barcelona yategereza kugira impact Nico ashobora kuba yaranze kubwira icyo avuga kwera yavuga ati nshaka kwishura Barcelona ego nubundi bakananirwa kunsinyisha bien sûr aho arashobora kwireserve mugabo namaze dufata karorero nko kuri transfer twariko turavuga ya Joao Felix
nako Joao Cancelo Cancelo uno munsi equipe niri mu mutware kwa Hilal we yishakira Barcelona bivuze ngo waraza kuwafata risk avuga ati je ndahevye amafaranga noza kwa Barcelona peu importe les conditions barimo rero igihe cyose muri transfer nta transfer nimwe kwisi nubwo visa mahera yuzuye ibase yuzuye konte nta transfer nimwe iburamwo akoro y'umukinyi ivyo rero nituzi gituma akoro y'umukinyi bajyari umukinyi na equipe mukere bicara ku meza reka tubisanishe na 2017 witwa Neymar Junior soka muri equipe ya Barcelona Paris Saint-Germain mu bigeze bagana equipe ya Barcelona kuko Barcelona yavuze ati na kintu close ni desa vende close equipe Barcelona yari yifuza kuganira na equipe ya Paris Saint-Germain bien sûr mugabo umukinyi Neymar we yari yagana equipe ya Paris Saint-Germain ndetse navuga oui kuri nde kuri Paris Saint-Germain ati jenoza ivyo kumemba n'ibikina contrat ndi convaincre ikiba capable kuri yazire 222 millions zatumye nde Barcelona taboro nk'abazibira mugabo kuri Bilbao siko vyageze ari n'abantu bora bibaza mugabo mumenye bora bibaza kajya amafaranga atatanzwe reka ndabakorera akantu Peter Muhinga bw'ivyuma kubita no check 222 millions zari wiweko oya zaratanzwe zaratanzwe Peter ibakubitire abari live barayibona Bartomeu sinzi yadishize 222 millions zararishwe check ngiyi narayironde ndayironka rero mwumve ko Barcelona cyagihe yatanze message claire kwa Paringo kuko Neymar yaramaze kwa manifesta suhe yo gusohoka muri equipe Neymar Paris Saint-Germain bari bamaze kumvikana Paris ramwereka ati ce que tu veux tout ce que tu veux birahari on est capable yo kubiguha sibyo mugana Neymar akavuga ati impanuro za Barcelona mumbwira kuguma hano nazo nkeneye kumva mugabo ni kuno munsi yarumvirije ivyo Bilbao imubwira na famille yiwe banzureke ndashike sibyo Barcelona bwatoke Paris nimba ushoye kuriha close bumva ko Paris close ya desa vende patariha abantu bari kuri live mwabonye iyo niyo sheka amafaranga yariwe ko desa vende million murabibona biciye muri Qatar National Bank so chèque est à détacher soigneusement suivant le pointillé pour être remis à votre banque murabibona kiri Qatar National Bank na destination sera nayibonye nigenekerezo ririko none ko batatweretsa ngo football club do Barcelona navyo naje bango bayateretse kuri konti ya Barcelona nabiganira cyane fait à Paris le 1er août 2017 bisobanura ko Paris na Barcelona bumvikana ko kontra nimba uri capable Paris ukene Neymar Junior imvango iyi kontra yigure Paris rayigura tugaruke kuri dossier ya Nico Bilbao yamushize kuri close yari 58 yari 58 Barcelona avuga ngo turi capable yo kuri izo 58 murazi ko bavuze ko byavuze kenshi ko bagiye muri Liga gusigura uburyo bori iyo close Liga byemera Bilbao akakati no hari utundi tudu close ku ruhande biza kugwa muri 62 millions muri capable turi capable bivanye nuko ifaranga rigenda riduga ya igihe twamushira kuri 58 millions uno musi siyo valeur y'ifaranga 62 millions muri capable basa turi capable sivyo mu nyuma murazi vyavuye bivugwa ngo icabujije Nico Williams kuko Barcelona agiranye ico no kwita contact na Felix Tainta umuaja wiwe yumvikana interest z'umukinyi azoga na Barcelona interest za William Junior ari murinde muri rero aravuga tuko biri kose rero ivya William Junior reka mukinyi na equipe rero suezo mukinyi na interest z'umukinyi muzobiganira avuye muri rero sivyo muzobiganira avuye muri rero amaze kuva muri rero ikibazo cabaye mvango kuri Nico Williams si Bilbao yoba yaradugije si Bilbao yoba yara sino n'umuryango nivyo harabo ikintu cyo gukonveka mugabo harabo ikintu kivuga ngo ivyo ibiriko basigira Dani Olmo nivyo Nico Williams yabaje Barcelona ati banza mu nkomve keske muranyandikisha gute bien sûr ndahembwa gute bien sûr yanategerezwa gusaba ibiremeye gusumba Dani Olmo bien sûr parce que umustanaza ko yemera kumara 2 semaines atarabaruje kuri muri conference de presse yabaye mu kanya gato umugabo witwa Frick banamaje kino kibazo cyane Nico Williams aravuga ati sinja nkunda kuvuga ko Kenya tarabi wanje ati mugabo iconze no kubitwa Jules Konde ku munsi w'ejo rakina match arakora akazi kiyo tarakora akazi kiyo kuri Nico Williams attention ni match za kuifise fan base cheza gukurikirana n'abantu benshi kandi ni ibintu bibiri
ni Nico Williams ni Lamine Yamal. Turitege rero ku ruhande rwa equipe Barcelona. Equipe banagira ibibazo. Iza kuri Equipe Kwereka eje kuba ivunikisha Andres Christensen. Urabona Nubako gushikura umwanya mu ba defenseur. Barcelona ifise. Nigeze kubwira ko Christensen bishobora kuranga adasoze. Ndabwiye igituma. Ninde sari mu mugura avunize. Adakina. Turetse no gukina. Barcelona isiganye mu ba axe. Isiganye ku Barca na Inigo Martinez, Eric Garcia na Kremarang. Biteganije ko mu inondwi Eric Garcia na Barcelona ibiganiro kimya biriko kugira ngo Eric Garcia asubire arasubira kwa Girona. Kremarang na Atletico presque biri erega nico tuma Eric Garcia asubira kwa Girona nuko atari garanti kwa Barcelona kuronka umwanya ngo yironka kwa Girona kandi no munsi nayigano na rimwe Barcelona izokina Girona itazokina bisobanura ko iyi ndwi mu ndwiza tugiye gutangura Barcelona ica kwinjira muri affaire zo gusora Langre na Eric Garcia kandi ibiganiro birahari nuva ko Barcelona izo bisiganya aba defenseur bangaye babiri ku Barca Inigo Martinez Christensen Mumvune Arojo Mumvune Michael Faye yarasohotse Kremarang Eric Garcia Karabaye ekipi izo bisigaranye ku Barca Inigo hamwe na Dominguez match ku munsi w'ejo haronde gutakaza abakinyi kwa Barcelona ejo gusaraza kwa afise Kremarang ngira ngo hagize igikenego aramuterekayo kubwanje nibaza ko atari test gusa ahubwo ni test ivanze na examen d'etat kuri Dietance Flick uno mugabo ari muhira mugabo afise icyo no kwita iminzane afise icyo no kwita akazi kenshi cyo muri FC Barcelona gakomeye cyane munango zino sezo arande yabataragarura nabo yarafise abandi ko rasohoka bibenga ko basohoka none kirabuza ko Lamine Yamal mukoreza equipe urayimukorera nyene vyanga bikundo urayimukorera wana musi nico no kwita agahengo ariko aragira nuko no musi wagaruye Pedri wagaruye Fermin Lopez ntabwo uza kwisanga bikeneye gukoresha Ferran Torres hasi hejuru sivyo no musi aza kufise umugabo bitwa Rafinha nande na Lamine Yamal ariko inyuma yabo eske plan B yabo ninde nani match igoye statistiquement Barcelona kwitsinda ari synonyme kubganje yo kugira saison nziza parce que sinibaza ko ari match bazosubira gukina bari mu biye bigoye nk'iyi iyi match ya Bilbao irerekana noneho Flick muri projet ya Barcelona réussite yiwiraza kuba ihagaze hehe ingana gute ni match isaba experience cyane kumumenyereza utari butume Gerard Martin mu buryo bworoshe utari bugira Marc Bernard ngo ngenda ukina Marc Bernard ngo ngenda bya bindi mugabo entretana nabonye na uko biri kose equipe ya Bilbao nanye iragwaje batari bake mugabo sije kimena na FC Barcelona katuraba dari ku munsi wejo hagati yino migo kari biri kugira ngo tunarangize no kwinosije Gana Azad Bilbao irabura Unaisimo Bilbao irasanzwe irabura Getafe weekend bangije kimukindi bari muhira attention yari match binjiriyemwo banavuye muri pre-season baje gutsindwa na Stuttgart bisindo birenga 3 bakoze pre-season imbi Nico Williams yatanguye hanze uribaza ko kuri Barcelona ari butangure hanze sivyo barafise Oyhan Sunset arahari Bernat Padros arahari Mikel Vesga arahari Dani Vivian ako pare Alex Berenguer ako apo Inaki Williams ekipi ruzuye Nico Williams Guruzeta Don Marcos Kizigenza Oscar Don Marcos rimwe na rimwe Andere Herrera ekipi ruzuye contre Barcelona tarandikisha Dani Olmo Frenkie de Jong agwaye Araujo agwaye Fata agwaye Gavi agwaye ofisa bakse babiri Christensen yongeyeko Shako na Pedro tarabafite jana kwijana ukunze wa Barcelona hano kuwa mbere muze mumbwira Forza Barca cyari ku munsi wejo uvuge match wabwira umukunzi wa Barcelona yemera mbere uko winjira muri match avuge Forza Barca abari bo mwinjana muri match ejo turi ejo saa 10 match saa moya 18:30 mikrizo bayugururi ndabakina bazo bwa Forza Barca muri match reka ndanamutse umfana wa Barcelona yitwa Cedric ko mu bateze se Cedric hariya mu cibito n'abakunzi batangure banabyandika abari live ku rubuga rwa YouTube bandike murabateze oya se kwate bawuda kubwira ati yatsemba amanuka match ejo bakayi match Barcelona irayitsinda manura Forza Barca apana kubwo amaranga mutima kubwo nati equipe iva nibi nizeye irashobora kubikora manura Forza Barca muri komate ni gipimo rero kuri Flick ku munsi wejo arabandanya agiminzane ariko kuvya amaze kwerekana na Swada Fis no munsi kuri Bilbao nanye ubona kuri kiratangura champion menga nabi ni kiritora ni match kiravugisha abantu en fonction ko tuzi Bilbao bugikina cyangwa ubujye umugore wose ukina na Barcelona ugacaho n'abakinyi bariko baragira matirito no munsi sinibaza ko Bilbao ari yindi gifise babakinyi baza gukina bumva ngo ni Barcelona tegetswa gutsindwa ahubwo no munsi n'abakinyi na Barcelona ubwayizi ngo
ngiye gukina na Bilbao bitandukanye nuko nakinye wanashima na Valence parce que no musugiye gutondeka muri equipe zimeze neza Valence iri nyuma ya Bilbao rero nibaza ko ni ngazi baduze bavuye ku ngazi San Mamés kiri mu bibuga bikunda kuba bigora Barcelona bikunda kwagora ariko no munsi nabo bafite avantage baraza kuba yakira kuri Stade Montjuic rero nibaza ko San Mamés birashoboka ariko ni weekend pass bakura mu 3 ni test mvango di test imeze neza kuri Flick ibi yakuye Mestalla Stadium kwa Mestalla Stadium nako ndavuga ati kuri Flick iyi match aza kubihagaze kuri experience y'umumenyereza gusumbya Swad afise munatubwire nimutubaze ngo muzorudu ahubwo mutubwire muzoba muhari none twetwo tworubima kwera nabonye hari abantu baguma bagira amakenga bakatubaza ntaco muzotuburana twe match turayibana namwe mutubwire muri muhari nanabonye Pablo Torre yongeje amasezerano ku munsi w'ejo nabonye turi bwirwe hano Pablo Torre yongeje amasezerano kwa FC Barcelona sinabonye na saa 10 n'izindi match zihari ndetse na saa 10 ku munsi w'ejo Manchester batayinyoye ku munsi w'ejo nono biragenda gute wumvise Claudio Bravo ngo Barça travaille comme un petit club ama polemique menshi yo turu ino equipe yitwa Barcelona reka dukomereze mu gihugu cy'Ubwongereza mbere ko mu kanya gato abantu bagumane natwe Pablo Torre nako na Paul Victor yongeje amasezerano gushaka 2029 na FC Barcelona inyuma yo kugurwa yarakigugwa nyuma yo imyaka 3 mu gihe Ter Stegen Ronald Araujo Frenkie de Jong Rafinha na Pedri aribo ba kapiteni binosezo kwa Barcelona Ter Stegen aza kuba mbere Araujo mukurikiye de Jong wa gatatu Rafinha wa kane Pedri wa gatanu witwa Tristan Pacific ati Barca barayisaka niyagira n'amachance ikanganye zoshime abana batandukanye barimo ba Jackson barimo ba George ati Forza Barca bandanya muri corona nima mungiyemera abakunzi ba Barcelona bakadasohoka muri rusange harabana ko twumva bari aho bita mu rutabo imabaye yego mo naraci bitogo kurazi yo hari mu rutabo mu imabaye kure cyane ubwo bitwariye ve yigeze kwa yiga ku ishuri bitwa Global Technical High School hariya mu Cibitoke bamererwe neza cyane hatubwira ati rutabo mabaye turamumva neza PJ Classic FM hejuru cyane kabisa